Uwo murima w'ibiraya uri ku mutumba Tondero muri komine Muruta intara ya Kayanza ku buringanire bungana na hegitari 30. Koperative Twiyunge ikaba ariyo yaremye ivyo biraya mu ntumbero yo kugwiza imbuto narijya muri ako karere hasanzwe hakanye bigatuma ibiraya bishobora kuharimwa bigakura neza kuko gisanzwe ari giterwa gikunda ahantu hakanye. Gerard Niyonzima arongoye iyo koperative Twiyunge akaba rero asaba ko mu ntara ya Kayanza hoshingwa ihinguriro rihingura ibiraya. Turashima cyane gose nyene cyubahiro mukuru w'icacu cy'u Burundi ingene akurikirana yitaho abene gihugu na cyane cyane mu kubahimiriza kurima cyane cyane ku buryo bwa kijambere bugezweho. Natwe rero nka koperative Twiyunge yimuruta twaciye dufata iya mbere turanamukurikirana cyane gose. Turibuka yuko ejo bundi aho bari kwiyamamaza kugira amatora azobe yaremereye abene gihugu cyane cyane ugwaruka ko bagiye kugira uruganda ruhingura ibiraya cyane cyane biciye muri payeje. Ugo ruganda rwo guhingura ibirayi niruzoje hariya gusa yavuze no mu ntara yacu ya Kayanza izishikeyo payeje itugirira ugo ruganda rwo guhingura ibirayi kuko mu Kayanza hasanzwe naho harimwa ibiraya byinshi cyane gose. Aho mu Kayanza nyene ku musozi Kavoga komine Muruta akamo ko kwijukira uburimyi karitabwe aho twasanze umurimyi akaba n'umugwiza mbuto Nyabenda Adelin afise umurima munini w'ingano akaba amenyesha ko uwo mwete wo kurima yawugize atewe intege n'akarorero yarabiye ku mukuru w'igihugu c'u Burundi. Kera umurimyi wamengano umuntu akengetse cyane mbere harageraho ugiye no gusaba nk'akaranga muntu bakabajije igikorwa ukora twari ku rugero rw'uko byagutera isoni kuvuga yuko uri umurimyi. Ariko rero umuvyeyi w'abarundi n'Uburundi nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi aho adutereye akamo yuko twokura amaboko mu mpuzu tukijukira uburimyi twaciye tuba mu bambere hano muri no ntara yacu ya Kayanza. Najewe sinikengera kuvuga ko ndi umurimyi uravye urabona yuko nshobora kuronka ivyo mfungura kandi n'umufuko ugashobora kuronka amafaranga. None rero turashima cyane iciyumviro c'umukuru w'igihugu niwe yadukuye mwisoni. Kera ibi byo kurima twabirima twinyegeje ariko rero ahahagurukiye nawe nagafata isuka akatuja imbere yaraduhaye inguvu cyane. Ubu rero twarahagurukiye uwo mugambi w'uburimyi by'ukuri ubu burateye imbere cyane. Aho muri komine Muruta hakaba rero hagaragara ko uburimyi bwijukiwe aho vyibonekeza ko no ku mitumbi hanamye harangurirwa uburimyi butandukanye aho mbere bijukiye guca n'imikobeko kugira abagwanye inkukura.